Alvera n'ijwi rirenga ati mwatsinze mutsinda ndi ati niki mushoboye tashoboye buja piano nawe ati sinangwa nabonye no kugatamba ko bishoboye uyu yabivuze ati uyu mwaka sindabaruhurira narabonye ko Imana ikora kandi mbandanya kubihamya ndabira kakana Alvera ati ntibikiri banga ubu ngiye kubereka nguyu araje n'indirimbo y'amapiano ati ubu mugiye kumbona nguyu Alvera aratanye indirimbo ije guhiganwa na za zindi zose aragira ati nimba koko mu makabu canke mu bubare bavuza amapiano ati kubera iki je ntwahera aragira ati ntibikiri banga ndaje ndabereke ko byose bishoboka bimwe mahora mutambira mu bubare muja gutamba indirimbo z'ibyaha ubu ndabereke ko byose bishoboka ko mutamba iz'Imana. Ino ndirimbo rero abenshi muri commentaire yabaye ikijako habonetse nk'amakomantere 80 baravuga bati ino ndirimbo iyija kuboneka mu ntango z'umwaka ino ndirimbo niyo yari guca itsinda imwe ya Kiriko. Ni Alvera mu mudiho mushasha, ni Alvera muri look shasha yaje nk'icamamare araza mu ndirimbo yo kwemeza abantu ko byose bishoboka kandi bashobora gutanga indirimbo zose ziwe mu bubare canke mu bunwero. Iyi ni imwe mu ndirimbo igiye kwirukana amashetani mu bubare canke mu mahoteli. Indirimbo igiye kubuza bamwe gusambana mu bihe bari bazi ko bagomba basambane, aho bazoja bayumva mu kabare canke mu hoteli bakagira ati wapi bya bintu ndabivuyemwo. Bamwe muri commentaire bakabandanya bavuga ati Alvera nukuri Imana iguhezagire ibi bintu ntabyo twari tukwizeyeko. Ndakwinginga ugende usome commentaire benshi bagiye baravuga bati Alvera urakoze cyane ibi bintu ntabyo twari tukwitezeko. Satubi yaririmbye amapiano undi aririmba amapiano ati rero mu ndirimbo z'Imana bari beteze ko atawo bishobora. Alvera waragira ati ngiki kintu nje kubahanisha nambwiye ngo nimwishimiye ko nahana kaya kaduka ariko ubu ndaje ndabereke ko ndo muririmbyi mu midiho yose. Alvera muhimbare aciye adusekeza ino ndirimbo. Ni indirimbo isohotse mu saa 5 z'ijoro. Iyi ndirimbo irakubise koko umuntu arayiraba ntayihimba. Nagomba ndababwiza ukuri waho narini ndayiravye inshuro 8 kandi simpejeje no mu gatondo nibaza ko nzindukirako ndayiraba izindi inshuro 8 reka zinarenge. Ndiko niyumvira kuja gutira radio kugira ngo ndayivuze neza ndayumva. Ndashaka kumviriza mu studio ari aherereye ngaha mu Gisagara tuzumvirize bariko baravuza amapiano y'indirimbo y'Imana. Uyu Alvera ni ryambere n'umuntu wa mbere akoze bino bintu, arabaye akarorero mu baririmbyi bose bo mu Burundi. Abandi baririmbyi ba gospel bari bazi ko kuririmba ariko akwitonda, ariko indirimbo yiwe irimo igisirimba, irimo ukwitonda mu gutamba, irimo n'ibindi byose eka irimo no kuririmba neza. Alvera rero twese tuvuge tuti Imana iguhezagire uyu muririmbyi aranyemeje. Ntabyo narinzi ko ibintu bibaho, ntabwo narinzi ko bishoboka ko hari indirimbo y'Imana yoja muri aya mapiano. Rero umuririmbyi yubahwe ibyo akoze. Nibaza ko ino ndirimbo igiye kudushikana ahantu heza. Reka turindire ejo bukeye turaba abantu ingene bazoyitaho. Ndiko ndabivuga muri ino joro ubigisohoka numiwe ndavye mbonye umuririmbyi wa gospel aririmba amapiano kandi bikagenda neza bikaryoha. Ino ndirimbo tuyigeze ku rugero rwiza nubwo turi mu bukene bw'amamega ariko birashoboka ko ino ndirimbo tuyigeze ku rugero rwiza. Nimwe mu ndirimbo yatanguye kubonekamo ama-challenge ubu nyene muri iri joro kandi sohose mu minota mike tubasha kuyibona ahantu henshi muri TikTok bariko barakora ama-challenge y'indirimbo. Reka turindire mu gatondo turabona impinduka canke turabona ico Alvera yaririmbiye. Zimwe muri commentaire zagiye ziraboneka
zatangaje abantu benshi kubona umukobwa ashoboye kuririmba amapiano mu ndirimbo ya gospel. Bandi bati none Alvera kumbe koko wari ubaye uzi gutamba amapiano. Ati kubera iki mwuka mutambira amapiano, mutamba amapiano avuga iby'ibyaha, mutotamba amapiano muvuga ko Imana yabakunze. Ati kuko inkunda, kuko data nkunda, ukabiririmba utamba bya bindi. Nimba uri mu kabare ukanywa kajya gacupa uri kuvuga iby'Imana, hari igihe Imana izokuziramo kuguha ubutamba ukaziki, Imana ikakuziramo ugasanga wabihebye. Ibi birashobora guhindura abantu benshi bivuye kuri uwo muririmbyi. Imana imuhezagire. Ni Alvera atagicitse intege, ariko icyavuga ngo arakataje yegera imbere, nta gusubira inyuma, ariko aranje abereke ko abishoboye. Nguyo Alvera nta gucika intege, abakubise indirimbo y'akaga. Rero wewe nanje ino ndirimbo ku isaha imwe kandi ari mu ijoro saa 5 yarigeze ku mavyuzi 500. Uno munsi rero turashaka ko buca twigeza ku bihumbi 200 canke igere no ku miliyoni. Mwavuze ko mukunda amapiano, sino mwavuze ko basa tubere ko bavuma kubera barinze amapiano. Alvera n'abajyana n'ibigezeho atavuga ati nande ndaje nabereke ko bishoboka no muri gospel. Muri gospel ababidukubise, ahubwo twomanura ko niyikurikira yo bitugirira ukunyene. Uyu muririmbyi wacu Alvera yubahwe, adukoreye amateka, adukoreye ibintu byo gushima. Uyu muririmbyi agaciro kiwe gahabwe. Yatanze intambo nziza, yatanze intambo yerekana ko ari umukristo kandi koko abikwiye. Yashatse kwereka abantu bose ko bijya byose byahariya mu isi no mu Mana bikunda kandi biryoshe hose. Ati si hariya honyine biryoshe, no mu Mana biraryoshe. Erega bijya byose mwita imiziki yanyu iryoshe, no mu Mana birashoboka ko biriyo kandi bikaryoha. Atanze akarorero keza ku bandi baririmbyi bahora bitinya kuririmbira Imana, bibaza ko kuririmbira isi ari byo byari biryoshe. Oya, namwe hinduka muririmbira Imana, mubashe guhezagira benshi, mwongera mubatambisha. Rihabagirire neza, tubasha guhezagira umukobwa Alvera ngo Imana imuhezagire. Iyi ndirimbo ibasha kugera ku bihe byiza, bibasha gushikira abajene bose canke abarundi bose. Reka noneho n'abatanu bazoshikirwa kuko mu mudiho ugezweho abantu bose bari bakunda. Ndiho abahezagire. Ciao turasubira ni Kita News.